Turasubiye kubaha mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho mugenda mudukurikirana muherereye. Mwe mwese mudukurikirana muherereye mu bihugu vy'amakungu ya kure, cane cane abadukurikira muherereye irya nino ku migabane itandukanye y'isi, abari ngaho ku mugabane w'abanyamerika, abari ku mugabane w'abanyaburaya, mwese mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, abari ngaho mu burengero muri Kongo, mu buraruko mu Rwanda, mu buseruko muri Tanzania, abari ngaho mu ntara ya Rumonge, Bubanza, Muramvya, abari muri Makamba, mu ntara ya Ruyigi, Mwaro, Karuzi, abari ngaho mu ntara ya Cankuzo, intara ya Kirundo, Ngozi, Kayanza, Cibitoke, Muramvya, Gitega, mwese muri Bujumbura, Rirare na Bujumbura Meri, ku mugwa mukuru wa politiki Gitega, mwese kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizaja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, umuvugizi w'igisirikari c'Uburundi uyu ni Brigadier General Gaspard Baratuza, ahejeje gutangaza ko abasirikari b'u Burundi bagaragaye mu masanamu, babonetse mu mafoto mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, ari abarundi koko bariko baricwa n'inyeshamba za M23. Abarundi bashavuye cane mu gihe babonye ayo mafoto ariko arakwiragira ku mbuga hwaniro, ku mbuga ngurukana bumenyi. Igisirikari c'Uburundi cateshejwe agaciro, candagaye, cambuwe impuzu, amabuno, amatako, amaguru ari hanze, ari hejuru. Biravugwa ko rero ivyakorewe igisirikari c'Uburundi ngaho muri Kongo bikozwe n'inyeshamba za M23 ari akamaramaza. Abasirikari basaga 71 baciye bagandagurwa, bapfuye mu gitero kimwe gusa. Abandi basirikari baba 161 barashwe ibikompora, abandi baraswa amasase, baciye bakomereka. Abandi basirikari basaga 11 nabo baciye bafatwa mpiri, kuri ubu ngubu bari mu minwe y'inyeshamba za M23. Ni mu bitero vyaraye bibaye ijoro ryaheze n'uyu munsi ku mugoroba, aho vyaciye biba rero ku munsi w'ejo ku mugoroba no mw'ijoro ryari ryaheze. Ico gitero biravugwa ko cari karuhariwe cane, inyeshamba za M23 zakoresheje indege za drone, ibigwanisho bikomakomeye cane, ibifaro bambuye ingabo za SADC n'ibibunda vya muzinga bakuye mu birindiro vy'ingabo za SADC, ubwo ingabo za SADC nazo zakubiswe incuro zikiruka zigahunga, bagatungwa nayo bameze. Ukuri mutamenye, amukuri kuriko kuranyegezwa mu gisirikari c'Uburundi. Abasirikari benshi baciye bagandagurwa, bapfa bunyamaswa, bicwa nk'imbwa cane ngaho ku butaka bw'igihugu ca Kongo. Abatari bake rero bakavuga ko bari batswe itelefone ngendanwa. Izo telefone ngendanwa igisirikare c'Uburundi kikaba cabategetse ko batagomba kuzitwara ku rugamba, ariko ngo amafoto yaragiye afotorwa n'inyeshamba za M23 zikashira ibyabo naho byose hanze ukungene ziriko zirabica. Ngo mu minsi yaheze babaga bambaye imyambaro y'igisirikari ca Kongo, ngo bapfa bakitwa ko ari abasirikari ba Kongo bapfuye barashwe. Kuri ubu ngubu ngo bagiye bambaye impuzu z'igisoda c'Uburundi, bariko bararaswa bagashigwa ku mutangaro, bagashigwa ku karubanda, nkuko biriko biragenda biboneka ku kabona bose. Amafoto ariko arakwiragira irya nino. Ibiriko biraba ku basirikari b'u Burundi ni akamaramaza ngaho mu gihugu ca Kongo. Abategetsi b'u Burundi baciye babona ayo mafoto n'ayo masanamu, bakaba urushi rwumiye ku munwa. Batanguye kuvuga ko Varisito Ndayishimiye na Prime Niyongabo bagomba guhagarika imigambi yo kurungika abasoda b'u Burundi muri Kongo.
Ni mu gihe umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye we ariko ararahira ubutarariye, ariko ararahira ko akarengwa ko agomba gutera igihugu kibanyi c'u Rwanda kikaryozwa ivyo kiriko kirakorera abasirikari b'u Burundi ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Inyeshamba za M23 bagiriza ko ari abanyarwanda bariko baragaba ibitero ngaho muri Kongo. Izo nyeshamba ngo bikaba biboneka ko zibarusha uburyo, zibarusha imyimenyerezo, zibarusha tekinike, zibarusha ibigwanisho. Ibigwanisho vyaciye vy'igihugu ca Kongo, ivy'igisirikari ca SADC ngo inyeshamba zirabibaka, akaba ari vyo zibandanya kubarasisha. Biraboneka ko abasirikare bagiye muri ico gikorwa co kugarukana amahoro, kugwanya izo nyeshamba, inyeshamba zibarusha ziri hejuru cane mu myimenyerezo. Igihugu ca Tanzania n'igihugu ca Afurika y'Epfo vyavuze ko kuva vyinjiye mu ntambara bigiye kubandanya bigwanira hamwe, kandi ko izo nyeshamba bagomba kuzitsinsura bakazivanako. Ariko bakaba babona ko bitoroshe kuko inyeshamba nazo ziriteguye, zavuze ko zigomba kuzogwana gushika ku wa nyuma. Umusirikari wa nyuma w'izo nyeshamba ngo niyopfa nibwo intambara izohera. Igihugu ca Kongo naco, Patrick Muyaya uyu avugira leta ya Kongo, nawe yavuze ko rero kugira ngo intambara izohere ari uko ico umusirikari wa nyuma wa Kongo nawe azoba apfuye. Ngo mu gihe iraso ry'umusirikare wa Kongo rizoba ritarameneka ari uwa nyuma, ngo intambara izoba ikibandanya, bazogwana gushika ku wa nyuma. Ibintu bibandanya gukomera. Habaye inama giturumbuka ubwo bageraga muri Ethiopia, Addis Abeba. Ubwo bashikaga muri Addis Abeba, abakuru b'ibihugu, umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye, umukuru w'igihugu c'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame, umukuru w'igihugu ca Kongo nyakubahwa Felix Antoine Tshisekedi, umukuru w'igihugu nyakubahwa Cyril Ramaphosa w'igihugu ca Afurika y'Epfo, na nyakubahwa Joao Lorenzo umukuru w'igihugu ca Angola, yaciye abakoraniriza hamwe abagirisha inama yihutirwa. Iyo nama bakaba baganiriyemwo ikibazo c'umutekano. Biboneka ko umutekano mu karere uriko urahungabana. Muri ivyo bihugu bigize akarere k'ubuseruko, biraboneka ko kuva mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo ata mutekano uhari, ibintu bibandanya kuba nabi cane. Biraboneka ko izo ntambara ngo badashize hamwe ngo bicare baganire ku matati abahuza, mu gihe igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo cagiriza igihugu kibanyi c'u Rwanda ko arico kigabayo ibitero kikanaterera abo bagwanyi b'inyeshamba za M23, kikabaha intererano zikomakomeye cane mu kubaha imyimenyerezo. Ngo ivyo vyose rero bagiriza igihugu c'u Rwanda bakaba basaba ko cobireka. U Rwanda narwo rwiyamirira kure ivyo vyagiriji, bavuga ko ubwo ari ububeshi bukomakomeye cane, ko ntaho bahuriye n'izo nyeshamba za M23 zigwanira mu gihugu ca Kongo. Inyeshamba zivuga ko ari abakongomani, mu gihe Kongo n'abarundi bazita ko ari abanyarwanda. Mu gihe umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye nawe ariko ararahira akarengwa ko agomba kuzokurako ubutegetsi bwa nyakubahwa Paul Kagame aramutswa igihugu kibanyi c'u Rwanda ngaho mu buraruko. Hakaba hari kwibazwa ukungene azobikora, niba azokwama abishobora, kuko igihugu c'u Rwanda ni igihugu gikomakomeye cane. Nk'uko mwaravye n'inyeshamba ziri muri Kongo ivyo ziriko zirakorera abasirikari b'u Burundi ku rubuga rw'intambara.
Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ufyonde sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutoza bize bigushikira aho uzoba uri.